iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku makuru yo kwizera dukura mu mugambwe CNDD-FDD cyane cyane kubirabana n'amagara y'umunyamabanga mukuru y'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo. Ni mu gihe hari amakuru yatanzwe mu gatondo ko kuri uyu munsi avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarayashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi saa 2 z'ijoro ku munsi w'ejo uheze. Gusa ayo makuru nkuko tujeje kuyatoza kandi twabitangarijwe na bamwe mu begereye umugambwe uri ku butegetsi mindani, bo baravuga yuko ayo makuru ari ibinyoma. Bamwe bati aya makuru yoba ari karatangwa na bamwe mu bakozi b'iperereza, mbere bikaba vyaranamenyekanye yuko inzego z'igihugu zoba zarabujije buri kinyamakuru cyose cyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi ko hari inkuru bashobora gutangaza kubirabana n'amagara ya Reveriyano Ndikuriyo. Kuri ubu nta kinyamakuru na kimwe kirekuriwe kuvyandika ko canke kubitangaza ko amakuru. Bose bagomba gutangaza ku bindi biri mu bindi bisata harimwo igisata c'ubutunzi n'ibindi bitandukanye, gusa ibirabana n'amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi vyose ntibirekuriwe gutangwa n'ivyo binyamakuru. Ni mu gihe rero amakuru dujeje kuronka muri aka kanya, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yongeye kuremba cane. Hari isoko ryacu riri i Nairobi mu bitaro agwariyemwo, twahejeje no kuronka izina ryavyo vyitwa Aga Khan Hospital. Ibi akaba ari ibitaro bikomeye cyane vyakira abategetsi batandukanye bo mu karere biherereye i Nairobi ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya. Iryo soko yatubwiye ko Reveriyano Ndikuriyo yari yatoye imitende ariko aca asubira gutakaza ubwenge, niko amasoko yegereye umuryango wiwe avuga. Ni mu gihe kandi hari abarundi baba ku mugwa mukuru wa Kenya nabo bankiye kwinjira mu cumba c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, naho bari bemerewe kumugendera umunsi umwe imbere yaho. Vyinshi tugiye kubageza ko muri ano makuru vyose nimuze gucikanwa. Ndagwaye kaze muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero. Udukurikirana uherereye hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko bivugwa, amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yongeye gusinzikara. Reveriyano Ndikuriyo yasubiriye kuremba cane ku munsi w'ejo uheze inyuma yo kwerekana ibimenyetso vyo gukira. Akaba agwariye mu bitaro vya kaminuza vyitwa Aga Khan Hospital biri ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya, Nairobi. Nta tangazo rirasorwa rivuga ibijanye n'indwara yiwe. Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu, ari mu bitaro Aga Khan Hospital ku mugwa mukuru Nairobi. Araremvye cane. Uti yari yatoye imitende ariko aca asubira gutakaza ubwenge mu nyuma, niko amasoko yegereye umuryango wiwe abivuga. Abarundi baba ku mugwa mukuru wa Kenya barankiye kwinjira mu cumba c'umunyamabanga w'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agwariyemwo, naho bari bemerewe kumugendera umunsi umwe imbere yaho. Aba bakaba bari bemerewe kumugendera ku munsi w'Imana, gusa bikaza kugorana kuko abaganga nabo bari batanguye kubona ibimenyetso vy'uko ashobora kuba yatoye imitende, gusa mu nyuma birasubira birayangara. Amakuru menshi yamenyeshejwe kimwe mu binyamakuru vyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko amagara y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yasubiye gusinzikara cane. Nta nkuru n'imwe irashikirizwa n'ubutegetsi muri iki kibazo nkuko nabibabwiye, gusa akaba atandi ikinyamakuru na kimwe cemerewe gutangaza ivy'inkuru zivuga ku magara y'umunyamabanga mukuru y'umugambwe ku rwego rw'igihugu, kuko nabo nkuko itegeko bahawe ryavuye hejuru mu bategetsi. Inshuti imwe y'umuryango wiwe yavuze ati turarindira ico Imana izokora, turihebuye cane. Ni mu gihe mu bandi banywanyi ba CNDD-FDD hari ukudatahura nta bukebuke. Umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi avuga ati ntaco tuzi ku bijanye n'ingene amagara ya Reveriyano Ndikuriyo yifashe.
Bamwe n'abandi babandanya bavuga yuko uburwayi bwa Reverano Ndikuriyo n'ubundi bwavuye kuri rya nyinyurana riri mu mugambwe indani. Kuva habayeho ihagarikwa rya General Guillaume Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange, ibintu bimwe mu vyongereje rwose urwanko hagati y'abitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza n'abitwa bo kwa Ndayishimiye. Reverano Ndikuriyo niwe wenyine yari asigaye afatwa ko ari wasigaye ku isonga ry'abitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Uguhangana kw'izo mpande zibiri rero gusa no gutera kuja habona kurusha nk'uko vyahora, kuko vyatangwe kugaragara mu bindi bisata vyose vyo mu mugambwe ndetse n'ibindi bikorwa bitunganywa n'umugambwe. Muti bimeze gute? Bamwe baribaza koko nimba Reverano Ndikuriyo ashobora kurindira gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034, abandi nabo bakavuga ko atankuba zibiri mu gicu kimwe. Perezida Ndayishimiye na Reverano Ndikuriyo ngo barafise ivyo bahuriyeko mu nyifato, nta bantu bashira habona n'ingoga ishavu ryabo. Inyinyurana ry'abantu rero ngo bameze gutyo ntirikunze kwisha kubera ko atawuhebera uwundi, rishobora no kuba ribi mu mwanya muto, ariko barafise nibatandukanya. Reverano Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere inguvu, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica ndetse n'ibindi. Umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reverano Ndikuriyo kandi akunze kuboneka afise imitsi iranze, ngo ntazi no guhisha intumbero afise. Ni mu gihe ngo Perezida Ndayishimiye we agoye rwose gutahura. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati, Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye abenshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sivyo na gatoyi. Ndayishimiye afise inzigi ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama yizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu ababigejeje kure. Nkurunziza rero ngo yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ivyo ashaka. Ingene vyaheze mwarabibonye. Bunyoni yaraza adakekeranya ko atazoteba kwikora ko Ndayishimiye, none urabona yageze ku burya n'abandi benshi bazotangara. Ikibazo gihambaye rero kuri ubu abantu benshi bariko baribaza bagendeye ku makuru twabashikirije, yavuze yuko mu nama abereye mu Kibimba iwabo wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aha akaba ari mu Giheta, bari basavye Reverano Ndikuriyo kurekura ikibanza c'umugambwe, we akitiramwo ikindi kibanza gikomeye mu butegetsi, ariko Reverano Ndikuriyo nawe aravyanka. Ikibazo rero gihambaye gushika uno munsi benshi bariko baribaza bati ko Reverano Ndikuriyo amagara yiwe ameze nabi cyane, ubwo arashobora kuzorindira gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034 niyaramuka akize. Iki nico kibazo gihambaye Reverano Ndikuriyo arimwo. Ikibanza yicayemwo kimutegura kuzaba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hageze igishigira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Geras Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfata kibanza, akaca ategura amatora. Ntankeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoca awuserukira mu matora, gutyo abitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza nabo bakaba baragarutse ku butegetsi. Ngo birumvikana ko rero Reverano Ndikuriyo asa n'uwiciye ku irembo ry'ubutegetsi. Ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugira ngo Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye ashobora kurongora Uburundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034. Aho ni kure cane rero. Reverano Ndikuriyo ngo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. Iyinyurana ryabe na Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, ngo Reverano Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari aka kera karerekanye ko umukuru w'umugambwe ari waneshwa ihanganye n'umukuru w'igihugu. Ngo Reverano Ndikuriyo ngaravye nabi, aho kuba ku irembo ry'ubutegetsi arashobora kwisanga ku irembo rya rimwe mu mabohera akomeye ngaha mu gihugu, canke se n'ubundi akisanga atanahejeje uyu mwaka agihema uw'abazima, nk'uko isoko ryacu umugambwe uri ku butegetsi bitangaza. Uku guhangana rero ko bari muri izi mpande zibiri, yoba abitwa ko bari mwiragi kwa Perezida Nkurunziza n'abitwa ko bari kwa Ndayishimiye, ni inyinyurana rikomeye cyane ririmo gucungana guhambaye cyane, kuko buri umwe wese arazi yuko umwe aramutse amufatishije ivyiwe vyoba biheze. Benshi bakaba bariko baratangaza inkuru zitandukanye n'ubundi zigaruka ku burwayi bw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverano Ndikuriyo. Abandi nabo bagatangaza yuko Reverano Ndikuriyo
ariko arasaba cyane ko yotahukanwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaza kwivuriza i Bujumbura, akaba ariho abandaniza gufata imiti, ariko ibintu birasubira bikayangara mu nyuma, n'ubundi abaganga bakabona ko iyo ngingo itofatwa mu gihe atari yatora mitende neza. Kubirabana n'ivyari viranundi kuri yo turabandanya gukurikirana amakuru, ikiza cyose turaza kukibashikiriza. Reka tubageze ko kandi igice cya kabiri c'ubusuma buriko bukorerwa abanyagihugu mu makoperative n'amamikrofinance. Nk'uko hari inkuru twari twabagejeje ko mu nkuru yacu iheze, twabwiye ubusuma budasanzwe mu gihugu, abanyagihugu bariko barasahurwa urukomba amazi na microfinance n'amakoperative. Aha tukibaza nimba ibintu biriko biraba inzego z'igihugu zibizi cyangwa se banki y'igihugu nayo BRB ibifisemwo uruhara. Kubera iki rero abasahura abanyagihugu batariko barafatwa? Hari iyindi microfinance yitwa CCF nyunganira iriko ishaka gusahura abanyagihugu. Aha nta n'umwe yemerewe gutora amafaranga yiwe. Imbere yo gushika kuri iyi microfinance iriko ishaka gusahura abanyagihugu, twibutse ko mu nkuru duheruka kubashikiriza twari twagarutse ku marira y'abanyagihugu baheruka guhombera amafaranga yabo muri Koberayake irongowe na Egide Ndayishimiye, ubu wapfungiye mu iperereza. Abanyagihugu bahahombeye amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 20. Byinshi twarabigarutse ko, ariko ikibabaje cyane kandi ni ukuntu leta yigumiye mu gacerere, ariko abitwa ko bari abategetsi bobo bakurikiramwo amafaranga, bakikuramwo amafaranga yabo. Reka noneho tubitangure. Gushika ubu amakuru dufise akemeza ko ari bamwe mu bategetsi n'abandi bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bari bafise imitahe yabo muri iryo shiramwe Koberayake bariko bahabwa amafaranga yabo, ariko umunyagihugu muto wewe akaba yaramaze kwihebura, ufatiye no ku murwi vyitwa ko washizweho kugira ngo wige ingene abanyagihugu bosubizwa amafaranga yabo. Bamwe bati ese none leta yose harimwo na banki nkuru y'igihugu baremeye koko abanyagihugu banyagwe ku mugaragaro? Kubera iki abategerezwa kubibazwa batariko barafatwa? Tubibutse ko muri iri shirahamwe mu nkuru twabashikirije yo muri Koberayake twavuzemwo umukenyezi Chantal Kwizera yari secrétaire comptable n'icegera ciwe Jean Pierre Mashengero. Kuva iryo shirahamwe ritanguye guhomba ntawuzi aba bantu banyegeye, ariko ikigaragara ngo nuko ukudafatwa kwabo gufitaniye isano n'imvo za politiki. Ubutware bafise mu mugambwe CNDD-FDD rero ntibizokunda ko bahagarikwa nk'uko biri mu matohoza yakozwe. Twibutse kandi ko umuyobozi wa ANACOP Evrard Ndayikeje ariwe yatowe ngo arongora umurwi uheruka gushingwa kugira ukuntu abanyagihugu bahombeye muri Koberayake basubizwa amafaranga yabo. Naho bisa n'ibidakunda, kuko naho bufata amatungo yose ya Egide Ndayishimiye akagurishwa, nta mafaranga yo kuriha abanyagihugu yovamwo. Ngo bategerezwa kugira inguvu kugira abasahuye ayo mafaranga bahagarikwe n'uwo muyobozi mukuru wa ANACOP, ihuriro ry'amakoperative yitwa Evrard Ndayikeje. Reka rero turabire hamwe impamvu bidashoboka ko abasahuye abanyagihugu bahagarikwa. Icambere, Hamenyimana Ali yasahuye muri microfinance neza iwacu, asanzwe ari secrétaire executive mu mugambwe CNDD-FDD muri Bujumbura. Uyu niwe kandi acagaruka agatwara dejo ANACOP muri uwo mugambwe nyene. Nguravye ubushuti bafitaniye biragoye ko Evrard yogera inguvu kuri rino ahagarikwe. Icya kabiri, umukenyezi Chantal Kwizera yari secrétaire comptable muri Koberayake, nawe asanzwe ari mu rwego rw'abakenyerarugamba ba CNDD-FDD. Uyera akabayo agaca yongera akava mu muryango w'umugore yubakanye na Evrard Ndayikeje. Aha rero biragoye cyane rwose ko abantu bazobona Chantal yahagaritswe. Impinga ngiracyari ndende. Ikigira gatatu, ivyo biri mu vyatumye rero abakozi b'iperereza batagira inguvu zo guhagarika abo bantu bose bavugwa muri ubwo busuma buriko bukorerwa abanyagihugu. Dufatiye kuri ivyo vyabaye rero, abategetsi bategerezwa kuja muri Kodemu bagakurikirana amafaranga arenga umureridi yarungitsweyo na rino yahora arongoye microfinance neza iwacu. Ibi bizofasha guhoza amarira abanyagihugu barimwo. Ikindi kandi abategetsi bategerezwa gukora ko baye gukurikirana irengero rya Evariste Bizimana yahora arongoye COPESEM.
gusa mu makuru azokurikira tugiye kubandanya tubatohoreza vyinshi vyoba vyihishije inyuma y'ubwo busuma harimwo ibi twavuze biriko bikorwa muri microfinance CSF nyunganira. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Umuhuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora n'andi makuru menshi turiko turabatohoreza ni mu mwanya ntimuze gucikanwa.